byamaze kumenyekana ariko imbere yuko bimenyekana reka nakubwire ko Adrick Akim yagize gutya ku munsi w'ejo atanga amafaranga agera ku 100 ku muntu aza gutora izina ry'indirimbo agiye gusohora ari kumwe na DJ Fernando. Wawe ko indirimbo yamaze kumenyekana. Indirimbo ubu yamaze kumenyekana izina ryayo. Umuntu rero wabitoye yabitoye. Utabitoye ntakibandanya aja gutora. Nimba amatora yaheze. Amatora yaheze. Amatora yaheze kabisa. Banako indirimbo ubu tuvugana yamaze kumenyekana izina mu kanya duca tubibabwira ariko ico no kubwira nuko hari abari banitoye katara mu commentaire bashize bategerezwa kubaho kuko abantu bose aya ntibava batora izina rimwe iyo uri kuratomboza akaba kwatomboza abantu benshi ntihabura umuntu abitora share ko zikatana umwe ndabona ikintu jene nabonye benshi bamenga ko batora izina rimwe nayo ntuzi ko urugendo rwa benshi urupfu rwa benshi ari umunyenga nakuri ku Imana jengeze mu makomantere ijana nta numwe ndabona yagitoye nta numwe bazi yuko je namubonye wamubonye wagitoye wo bita MC Pato yanditse ati Sebena Ozana to Church Hozana ko uyu ntiyagitoye yagize amazina abiri yanditse Sebena hamwe na Ozana to Church hayo n'ubundi mbonye yagitoye yitwa Olivier Lucky hayo n'undi mbona yitwa Banki Bakri beshi baguma bahurira kuri uranyemeza nakibasumba yes nuko Adrick Akim yagize gutya atanga amafaranga 100 ku muntu aza gutora izina ry'indirimbo ariko rero cyo no kubwira yanditse ubutumwa avuga ati tsindira 100 kubera agakomantere kamwe gusa tora izina ry'indirimbo muri aya mazina 5 Adrick Akim featuring DJ Fernando yanditse ati sizo kubabaza uranyemeza Hozana akibasumba Sebena mugire amahigwe meza rero murakoze amaze kwandika rero iyo post amakomantere menshi yaraje barandika avuga ati hari ikibazo cangira mbega ibi 100 biratsindira uwatanguye gukomanta canke bigenda gute ashara umuntu wa mbere yatanguye gushaka komantere bwa mbere na mbere gusumba abandi ubonye 100 ababitahukanye kibazo rero ni kimwe imbere yuko atanga umunsi azosora indirimbo nimbere yuko amenyesha ashaka kwikava akavuga ati indirimbo izosohoka ryari je nibaze gutangura kuvuga umuntu yatoye ikibazo oya ubanza gutangaza ati naka yatoye ikibazo ubanza gutangaza izina kwanza ubanza gutangaza izina twitegerere ko inyuma y'ibi nyesha tubona avuga ati naka yatahukanye akashima canke biherere hari yanyene kabe karagakino to kameme urizeye ko hava yatanga Adrick Akim Samir arayafise nawe yatanga kabisa arayafise nawe yatanga Adrick ariyo yatanga wewe neje ko babizi ko ndi ku kazi nawe yari mu kazi niturigira amaze kubona indirimbo zo kuri YouTube kuntu zirabwa yaje ntari mu kazi kose yes nuko rero byamaze kumenyekana indirimbo yitwa Hozana indirimbo ya DJ Fernando ya Adrick Akim ariko mwe na DJ Fernando kabisa abona ko ni indirimbo byamaze kumenyekana ko igiye gusohoka ku munsi w'Imana igihe DJ Fernando posting ijya post ati mu ndwi imwe izoba isohotse hari ryari ejo ajya ku munsi wa mbere no yemeje yuko amwemereye iyo collabo kashaka ati catuzindukira muri studio hari ku wa mbere igenekerezo rya 30 hari ryari hari ku munsi wa igenekerezo rya 30 hari ryari
hirya yejo ariko kabiri hirya yejo kwa kabiri kwa kabiri no kuvuga n'indwi DJ Fernando yatanze ntiheze ntirahera DJ Fernando kwa kabiri yanditse ati Team Celebre irabyemeje ko dukorana indirimbo gusa ndaguhaye indwi imwe izobe isohose aba Celebre nuko dukora nta stock tugira ejo rero duhurire studio ko n'ubutumwa hajye uremeze ko indirimbo bayikoze ejo hatari ni na DJ Fernando mu kanya gaheze yanditse ati yaraye anyemeje muri studio afise impano irasanzwe ariko rero kandi cyo turaba mbega iyi ndirimbo ni Adrick Akim featuring tumusabe ayerekane byose ibiriko yerekane ni n'umunsi zosohokera kugira abantu bayibone neza abatararaba yikava ni Adrick Akim featuring DJ Fernando indirimbo yitwa Hozana disponible sur YouTube dimanche 12h no kuvuga tuvuye gusenga indirimbo tuja tuyivibinga tubayihoza midi top indirimbo zo bigiye kuri YouTube indirimbo yitwa Hozana umuntu azoyikora yayikoze Rego niwe yakoze indirimbo yitwa Tesa ako umuntu acagira ikibazo indirimbo izoza ari audio yonyine cyangwa izo ifise video nice kibazo rero umuntu agira ngaha ko ndaba nk'umu director yayikoze ntavyo mbonye nice kibazo kihari ese bagomba basohore audio canke ni audio na video ivyo nivyo bibazo abantu benshi rero bagiye bagira ariko hamwe bosohora audio gusa hari kibazo kihari yaba yihenze cyane kuko indirimbo nk'iyi urabona ko yarose na promotion kuva itaranasohoka ashi yasohora audio yonyine yo bavyisha indirimbo irabereye video ndabona yuko Adrick yo mushikana handi hantu Adrick no kuvuga bajya abantu bose ba DJ Fernando muri uwo mwanya nibazo bafise rero bamwesha kubita ka video ikazimeze neza igakorwa n'umu director ameze neza nta kabuzi indimo tutayibona ibaye hit tegezo kuba hit na tutayibona neza ngine meze ariko idafise video nawo ni vyarinde bumva ngo indimo ngo ntwami kuntu yabaye hit ngo machance video n'ikindi kintu yes nuko kuri Adrick Akim nuko bipanze nuko bimeze bona ko turarindiriye reka turindire turabe mbega indirimbo biragenda gute indirimbo murayivibinga murayikunda biragenda gute kuko ni indirimbo ubona ko abantu benshi biteze cyane indirimbo dushobora kubona nakwije no miliyoni mu minsi mike cyane kuko ibintu by'imiliyoni aba bahungu nivyo byabo bose ngo nabami bama views kabisa kuko hariya ugiye ku rubuga rwa Adrick Akim urabona ko n'urubuga navuga yuko rufise abantu benshi barukurikirana ubu tuvugana ga yakwije ibihumbi cyane cy'abafollower n'abasubscriber n'ige ndirimbo atarayisohoye ubundi tuzonabarabira mbega yayisohoye afise bangahe indirimbo emugejeje he kumbure ayikurikije parce que kuyikurikiza no kuvuga asohoye yindi hazigiye kingana gute mbega iyo yakoranye na DJ Fernando imuhaye umusaruro ungana gute ibi rero tugiye kuza turabibakurikiranira tuzobibaha mu kiganiro Classic Vibes ariko reka nakubwire ko uno munsi Adrick Akim ageze mu bantu bamaze kuraba indirimbo ziwe imiliyoni 6,769 n'abantu 488 ku ndirimbo zingahe indirimbo zigera kuri 4 Imbo zigera kuri 4 miliyoni 6 kabisa. Iya mbere ni Penkira igeze ku miliyoni 4, ya kabiri ni Jame yakoranye na Papa Changu igeze ku miliyoni 2 n'igice. Ya gatatu ni Yorov igeze kuri 57,000, ya kane ni Vyankirahe ari kumwe na Benturo igeze kuri 30,000. Nuko bimeze kwa Adrick Akim ako